arakanena hazuba mukama Imana mushobora byose we yamamurikira abarundi mu nzira barimwo igana ku Burundi buteye imbere. Bavukanyi barundi kazi inshuti zo Burundi, imyaka 63 irarumanye Uburundi buvuye mu minwe y'ubukoroni. Uno munsi turiko turahimbaza uwo munsi wa mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi n'amajana 1932 aho twasubizwa intaye yo kwikukira. Tuhimbaje turi mu mahoro, abarundi nka bose babona kumwe iyo baja inyuma y'imyaka myinshi twamaze turi mu njyane ducanishijwemwo n'urugamba rwo kwikukira nyene, kuko hari abarundi b'ibigaba bagumye bakorera mu kwaha kw'abakoroni batifuza ko twishira tukizana. Birahimbaye kubona uyu munsi tuhimbaje tumaze gukanura tukabona ko igihugu cacu ari twebwe nyene tuzocibakira, na kare ukwikukira bisigura uburenganzira bw'abene gihugu bwo kwitunganiriza kazoza kabo. Ntituzigira rero twibagira umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, incungu y'intaye kwikukira. Ntituzokwigira kandi twirengagiza n'izindi ncungu z'Uburundi zose zitangiye igihugu, kuko nizo dukesha aho tugeze uno munsi mu kwishira no kwizana mu gihugu cacu. Uyu munsi mu kuhimbaza twashimye gushimikira kuri iki civugo ngo ukwikukira nyakuri nukumenya kwibako ariko utase gukorana n'abandi. Twaciyumviriye dufatiye ku bihe tugezemwo mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi, navyo bikuru bikaba ari nk'ibi: uguhangana n'ibidukikije, ibiza n'isibe, ibikorwa vy'iterabwoba, ubudandaji mpuzamakungu n'ibindi. Umuntu kugira ngo ashobore kwibako arondera umwidegemvyo mu bijanye n'iterambere. Kugira ushikire umwidegemvyo w'ukuri upfundika umugambi, ukamenya kutegerezwa kurya ivyo biriyakuya, ukagira umwete mu bikorwa, ukiteza imbere atawe banje kwazambira. Ariko kandi ntube nyamwigendako, ukugurukira abandi mugakorana, kuko ngo kuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara uburyi, kandi murazi yuko na tubiri tuvurana ubupfu. Ivyo nivyo dushimikira ko mu nzira turimwo izodushikana ku gihugu giteye imbere. Nico gituma mubona mbere mu makungu no mu karere basigaye bizera cyane Uburundi. Barundi bene wacu, duhimbaje uyu munsi mukuru twaramaze gufata ingendo nshasha. Twaramaze twebwe nyene abarundi kwigenera ingene ubutegetsi bw'igihugu cacu bwotunganywa n'ingene bukoreshwa ku neza y'abarundi bose. Ivyo navyo bishimikiye gukingira abene gihugu mu buzima bwabo, ndetse bikaboneka ko atanumwe ari hejuru y'amategeko canke agendera ku bandi. Bishimikiye kandi mu kwishira no kwizana k'umuntu wese ari mu gihugu mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Duhimbaje kandi uyu munsi mukuru abarundi dufise imbona kazoza iducira inzira izodushikana ku gihugu cifashe kandi giteye imbere. Iryo terambere rikaba ari ryo rizotuma biboneka neza ko twikukiye. Iyo mbona kazoza yaratumye abarundi bose baja ku kivi. Uyu munsi ukabushitse abatari bake bamaze gutoha, mbere bamaze no kubaka umushinge bazoshingirako mu gushika aho umurundi wese azoba yiyumva ko ateye imbere. None rero ko dushitse uyu munsi ni igihe cyo gusuzuma intambwe tugezeko, kugira ngo ahagoramye tuje inama yo kuhagorora, aho vyase naho dusuzume ingene twahinyanyura. Kugira uvuge ko wikukiye no kuba wigaba ukigaburira. N'umwana mu muryango yerekanye ko yakuze ko ashaka kwikukira, yubaka urugo rwiwe akaba ari wamenya ikimwiriza n'ikimuraza. N'ibihugu niko kuko nta wikukira ngo aguma hanze amaso uwo yiganzuye. N'Imana igihe yakura bene Isirayeli mu minwe y'ubutegetsi bwa Misiri yabaciye amahani iti ntimuzokwigere musubira gufata iyi nzira. N'abarundi rero bemeye kwishira no kwizana
baba bemeye ko ari bo nyene bagiye kwitunga. None ubu bimeze gute? Twovuga ko twishoboye uko biri kose turi mu nzira nziza. Muri iyo myaka iheze twebwe nyene twama mu kajagari nk'uko wamenga turi ubusimbira hamwe. Vyari vyatunaniye kwemerana ngo dutore muri twebwe abo turongora mu gihugu. None ubu twamaze kwerekana ko twabaye abagabo. Tunama rimwe, tubona kazoza kamwe twese, tukabona ko twohundara ku mugambi umwe no kubaduserukira bamwe atabusimbira hamwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye kuko ubu nuwo dutera yosanga turi umwe kanatsinda twaratahuye ko turi bene mugabo umwe. Barundi bene wacu, iyi sabukuru y'imyaka 33 yo kwikukira ishitse haciye iminsi mike tuvuye mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. N'amatora twitunganirije twebwe nyene atamfashanyo z'uburyo cyanye z'ubuhinga zivuye hanze y'igihugu kandi noneho si ubwa mbere. Ariko abarorerezi bo mu bindi bihugu byo hafi n'ivyakure bari bishikiye ngo bakurikirane ingene amatora agenda, barashimye kandi barabonye ko abarundi babaye abagabo babushitse. Ico ni kimwe mu bimenyetso bikomeye vy'intaye yo kwikukira, ukwitunganiriza uburongozi bw'igihugu. Twongeye gukeza abarundi bose kuko amatora yaranzwe n'amahoro n'umutekano, nkaba nongeye kubashimira kuko batahuye ko hari kiruta ikindi amahoro n'umwumvikano mu byo bakora byose. Ubwa kabiri, kugira umenye ko wikukiye ni wewe wironderera ibigutunga. Uba giswi cinobera kitarondera ugitorera. Aho mu myaka iheze abarundi twarigaya. Twari tuzi ko ico dukora cyose tubanza kurondera abakidufasha koko wamenga turabatishoboye kandi dufise incabwenge, dufise abarundi b'abakozi ndetse n'ivyo gukora biriho. None munsi ushitse abarundi bamaze kwiyemera ubico bakora cyose baraciyumvira bo nyene bakabona igikwiye hanyuma bakaja ku kivi. Nta utabibona ko twagwanije inzara ku rugero rushimishije, nta utabona ko abarundi batanguye kwibakira aho baba heza batakiba mu vyari nk'inyoni. Ico naco ni ikimenyetso. Ivyo tubuze navyo turazi ko atawuvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Umwizero uriho kuko twaramaze gufata umurindi uboneka. Turavye imyaka twacerewe tukaraba imyaka tumaze twikubisa gashi, umurindi turiko urashimishije, nuko gusa ivyo tubura bikiri vyinshi bigatuma twidodomba mbere tukibagira n'ivyo tumaze kuronka. Aya mahoro dufise ni ntasubirizwa. Abatayafise barabizi ndetse na twebwe ntituribagira ikiguzi twayarondeje. Umwumvikano dufise mu mice yose y'abarundi numutahe kuko niwo utuma dusenyera ku mugozi umwe tugaheza tugatera imbere nk'umuzinga. Uyu mwimbu dufise mu mfungurwa siko vyamye. Gufungura neza nayo niyo ntango y'ubuzima bwiza bw'abantu. Ibi nivyo bituma tugira umwizero wakazoza. Barundi kazi, dusubire tuvyibukanye, ntihagire uhendwa ngo ahirahire agwanye demokrasi turimwo, kuko azogwanije igihugu cyose, azogwanije abarundi bose, azoba ari umwasi w'igihugu. Uwo hirahira nkuko umuhisi nyiricubahiro Ndadaye Melchior yakunda kubivuga ngo abarundi bose tuzovira hasi rimwe tumugwanye tumubohe. Ahubwo nimuze dushimire Imana, dushimire incungu y'intaye yo kwikukira, dushimire incungu ya demokrasi, dushimire nabo bose bashize imbere ya vyose ugukunda igihugu, ubumwe, amahoro n'umutekano, tugendera mu makanda yabo, dutsimbataza intaye yo kwikukira, dushize imbere ibikorwa. Rurunganwe turimwo, harageze ko natwe tugira ico dukoze imvyaro zizokurikira zizotwibukirako. Naco si kindi
ni urugamba rwo kurwanya ubukene ngo tubategurire aho bazoshikira hatekanye kandi hateye imbere mu byo bakenera. Mu bijanye n'iterambere nyene ubu twarabonye aho twari twarahombeye. Ubwa mbere kwari ukubura indongozi zibushitse zo gutunganya no kubungabunga itunga rusange. Intwaro ibereye nitanga intumbero y'ibikorwa ikegeranya amakori n'amatagisi kugira ayo nayo akoreshwe mu migambi y'iterambere rusange. Intwaro ibereye kandi iramenya guha intumbero abenegihugu mu kuvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Icya kabiri kwari kutamenya ko dushoboye kandi dufise vyinshi twokora. Abarundi aho tugiriye ku kivi twarabonye ko bashoboye kwiteza imbere muri vyinshi. Ni incabwenge zishobora kuvumbura ibintu bishasha bashobora gushira ku isoko ndetse baranakerebutse mu gushira mu ngiro imigambi yabo. Aho mu myaka iheze hari habuze ishaka mu Barundi n'umwete mu bikorwa vy'iterambere no mu kwitwararika ivy'igihugu cacu. Ariyo mpamvu uno mwaka twawise umwaka w'umunyamwete. Umwete utazoherana n'umwaka turimwo, umwete urama, umwete tuzoraga abana bacu, umwete w'imyaka yose. Kandi turabona ko Abarundi benshi cyane cyane urwaruka rwakuye amaboko mu mpuzu rukijukira ibikorwa. Naho biri uko turacabona indongozi zigira sindabibazwa ziguma ziyicariye gusa ngo zirindiriye intumbero kandi biyita ko ari bo mboneza z'abandi. Turacabona kandi Abarundi bakirondera intumbero y'ivyo bakora kuri bakavamahanga nk'uko umengo ntibaracuka. Mbere hariho n'abakibona ko amashyirahamwe mpuzamakungu ari yatwara Uburundi iyo bafise ikibabakiye ariyo baja kwitura nk'uko umengo nta butegetsi buri mu Burundi. Abandi nabo nibinebwe bikibona ko bazobaho bateze amaboko abanyamahanga bakibagira ko nabo bifitiye ingorane z'ubuzima bw'abenegihugu babo. Abo bose niwaduteza akagaye bigatuma abanyamahanga bama bashaka kwisuka mu vyacu kuko murazi neza ko igihengeri mugori gitera ifyisamero. Mu gutsimbataza ntayo kwikukira birasaba kwizigirana no gufatana mu nda, kubona ibintu kumwe no gukunda igihugu. Dutegerezwa kandi kugwiza abagenzi b'intahemuka, tugakomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu, mugabo tutisuzuguje mu gusega ahubwo dufashanya. Niho gushinga icumu mu mashinga, niko kwinjira mu iterambere. Ntitwobandanya kuba mu gihugu cikukiye kandi gifise ubutunzi kama amakungu akeneye, gifise abenegihugu b'abakozi, urwaruka rwinshi kandi rukerebutse, hanyuma ngo tugume twigunze dukenye kandi dushobora gukora ibiduza ubutunzi na cyane cyane mu gushora mu mahanga ivyo dufise kugira ngo tugure ivyo tudafise. Turizeye ko ako kamo Abarundi bose cyane cyane abagwiza tunga bakumvise, kuko muri bimwe vyahora ari inzitizi zituma tudahingura ngo dushore itunga kama biriko birava mu nzira. Aha twavuga cyane cyane kuko kibazo cy'umuyaga nkuba kiriko kiratora inzira, kuko kuva mu mwaka wa 2020 twavuye ku megawati 47.35 ubu tukaba tugeze ku megawati angana n'166.29. Mu minsi iza tukaba twiteze ko n'izindi ngomero zizoba zamaze kuzura. Iki kikaba kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turiko turatsimbataza ntayo kwikukira, kuko umuyaga nkuba ari nkenegwa cyane mu kurangura imigambi minini y'iterambere, nko mu kubaka amahinguriro, amabarabara y'indarayi, gucukura ubutare no kubuhingura n'ibindi. Barundi kazi ko ibintu bimeze uko, reka tuje inama ntidusubire kujuragirika nko muri kahise. Icambere mumenye ko intayo kwikukira twayitsindiye inyuma y'amatora imigambwe myinshi, kandi nkuko nabivuze murazi ko duhimbaje umunsi
twaraye tuvuye mu amatora yabaye mu mutekano no mwumvikano ntangere. Tumenye ko mu ntwaro ya demokarasi dukwiye kuvavanura n'akagatima ko kwama twikwegera ko tuvuga ngo atari jewe nta wundi, ngo bitabaye uko ndavyifuza byose bishake bimeneke. Kandi tumenye ko amatora atari umwanya w'amagaburanyama, kuko igihugu nitwagitabagura umusuri wo guhisana uzotugora. Tuzirikane aho inyifato mbi nk'iyo yagejeje Uburundi n'abarundi, imigambwe n'abanywanyi bayo bajyanira ivyicaro, mbere keshi inganda zigatikira. Mwijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yavugiye Igitega kwa 28 Nyakanga 1961 imbere y'abashinga amateka batowe abashikiriza abagize leta y'u Burundi, yavuze ati: mutegere neza ko ikiza imbere ya vyose ari neza y'u Burundi n'abarundi babizeye. Nico gituma rero muravye umugwi tubashikirije ntihagire ubibaza ati niko kijeho ntarimwo, ahubwo mwomenya ko umwe wese muri mwebwe afise ibanga n'igikorwa bitomoye bimurindiriye. Ico abarundi babasavye birabereye ko mukirangura, mukirinda uguharanira inyungu canke ivyicaro. Ntimwibagire ko muri demokarasi nyayo ivyicaro bitaba ntabanduka. Nanje ndabibabwiye, ubu si igihe cy'ibibanza vy'imigambwe, ni igihe cyo kugena indongozi zibushitse zizoshikana abarundi kwiterambere. Nico gituma ntakekeranya ko abarundi batatoye abantu, ahubwo batoye imigambi. None rero dukeneye indongozi zitaje kwicara, ahubwo zije kwishira mu ngiro. Ica kabiri nuko twomenya ko twese dufise uruhara rwo gutsimbataza kwikukira, cyane cyane dutanguriye gutunganya neza ivyacu. Turazi ko hari indongozi zizeye ubuzima bwazo mu vyicaro, naho iyo batarahashika bigira intungane. Nagira ndabamenyeshe ko amatora yarayabaye ari ubutumwa bene gihugu banshikirije. Wa wundi ati n'uburi ku munwa burakoroka. Nagira ndabamenyeshe ko kuva ubu tutazohiga imanga mu gusezerera no gushengeza indongozi yose izo dutetereza mu bunebwe, kwigira sinda bibazwa mu kudushira mu ruhombo canke mu gusesagura no kunyonora itunga rusange. Savye indongozi zose kuvavanura na yamvugo ngo ndindiriye intumbero. Nimuje mwese ku kivi, mufume muhomba mufise ico mwerekana mwakoze. Nagira ndamenyeshe ko tutabuze ico dukora ngo Burundi butunge kandi butunganirwe. Uburundi bufise isimera n'imvura. Abahinga nimuve hasi, muje imbere abarimyi, tugwize umwimbu, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora. Nico gituma dushaka gutunganya amatongo yose y'igihugu ku buryo abarimyi bose babikeneye baronka aho barima, kandi bafise n'ababafasha mu buhinga. Uburundi bufise ubutare bwinshi. Ababinonosoye muze tuje hamwe twese tubwimbe, hanyuma dushore, tuzana amahera yo kubaka amabarabara, amashure, ibitaro n'ibindi vyankenerwa. Nico gituma tugiye gufata ingingo yo kwegeraniriza hamwe abene gihugu babishoboye mu makoperative yo kwimba ubutare, kugira ngo igisata c'ubutare kibereke aho bokwimba ubutare, hanyuma gitunganye n'ingene babwegeranya buheze bushogwe. Gutyo abo bene gihugu bazoheza bikenure n'igihugu kihatorere akoyokwe. Uburundi kandi ni igihugu ciza gihurumbirwa n'ingenzi. Tugiye gutera intege abagwizatunga bakeneye kubaka ibibanza vy'iratiro n'uburaro bw'ingenzi, kugira ngo abanyamahanga baza bagana Uburundi ntibabure aho bakirirwa kandi bazanye amahera yabo. Mu gusozera, nagomba nsabe zina Murundi wese kumva ko ategerezwa kurangwa n'ibikorwa. Umwe wese agira ikintu akoze kimuzanira amahera yo kwiteza imbere. Umwidegenjo mu bijanye n'ubutunzi ku Murundi wese nivyo bizotuma twerekana ko dufise umwidegenjo n'imbere y'amakungu.
uno munsi tuwuhimbaza umwe wese azirikana ingene yobungabunga intahe kwikukira yadukuye habi idusubiza iteka n'ijambo mu makungu. Ubu tukaba dutunganya ivy'igihugu cacu tuzi ko tutari banyamwigendako, ariko kandi tuzi ko atawuduturubika canke ngo adufatire inkoni nk'impumyi avuga ati tambuka gutya muje iyo tuberetse mukora ico mweretswe. Nitwakora uko nta nkeka iki gihugu turagihindura kandi tugira iteka mu makungu bidatevye. Ni kuri ayo majambo nsozereye ko subira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kwacu, musangira akanyamuneza muzirikana ko igihugu ari rwacu kandi ko ari twebwe tubazwa ivyacu. Imana rugira vyose ibahangaze, murakoze cyane. Burundi bwacu, Burundi buri